mama kasi yakoresha abandi bagore twese turazi ko kwisi yose ari uwo mugore wubatse urugo rw'amahoro nk'ubu wo kubona ngugiye ku mukozi w'Imana kumuhanuza ivy'urugo kandi wewe ari wakararo dufise mu bagenzi bose tugendana none ko butumara amaje uribagiye ko wambwiye ko havuye Mariya yabyaye Yesu ari uwo mugore agira kabiri yahiriwe mu rugo. Reka shama majije hajya uvuga ntubu urabona muri make umugabo wanje nta kintu kinini bise ndamwagiriza kuko nta na rimwe ndamufatana itonga ari mu ngeso zibi ariko imyitwarire asigaye agira niyo nteye amakenga. Ibaze umugabo mu kwitaba telefone asigaye abanza kuja ahantu nabona kandi numva mu gutaha ataha ijoro akatafise amafondote kw'ishati sha umubwije ukuri izi ngeso nizishasha ku mugabo wanje. Ikibi c'abagabo rero niyo yatanguye kuguca inyuma ntakubwiza ukuri ngo umenye ko atakigukunda hamumenye ico gukora. Je ngo namenya ko afise uwundi akunda divorce nayo muha vyoroshe akagenda akibanira n'uwo yakunze. Sishaka kubona umugabo nakunze aba mu rugo atanezerewe. Reka mama kati ntiworekera umugabo inda zitazi aho mwahuriye ariko resha mugenzi iyo utanguye kubona umugabo ahindagurika nk'uko haba hari impamvu. Aho usanga hari umuntu atanguye kumwitaho gusumba aho kumwitaho ariko jewe naco nakora. Kanguka mwiza abagabo ni bane bagirirwa muravana kubwiye ko yahaze yagera hanze akabona inkoni ifundura agakubitamwo amaboko akabijyana n'akayabago. Jewe abagabo baranyobeye ni ugusenga gusa nta kindi kintu co gukiza iyi ntambara urimo ariko kandi vyongeye wisuzume uburyo muri kazi yatashe uburyo wifata cyangwa uburyo wiyambika iyo muri hano muri babiri. Aho usanga ari cyangwa gudakora sinzi ariko wowe wiyizi taratazashaka kugwanira urugo rwawe erega nta wundi wo kugutsindira iyi ntambara. Urakaza neza we mukunzi wa BMT, mukunzi wa GN, mukunzi wa Mireille, mukunzi wa cadeau ravelle, kama kunzi ba filmsndundi muri rusangi. Turi mu gihe ciza ca filme uno musi aho filme yahanuye kungo n'imiryango. Wowe uri kuradukurikirana nibaze ko watoyemwo inyishu yawe. Nimbura umusore koko wabonye ko bisaba kuzicunga mu gihe uri gutegura kubaka, kanawe mu gihe uri umugabo urabona ko hari ibyo utegerezwa gukora n'ingene utegerezwa kwitwara kugira ngo urugo rwawe rwubake neza. Nimbura umugore naho ibi filme yakubwiye irakwereka mu mpande zose ingene ukwiye kwifata. Waba ushikiwe n'amakosa y'umugabo yaba ari amakosa yawe, eka byoba ari ibintu bitagenda neza mu rugo, ni gute wobana neza n'uwo mwubakanye. Ino filme iri mu nzira zibiri zo kwigisha. Inzira ya mbere yo kwigisha kungo n'imiryango, eka n'inzira ya kabiri yo kwigisha kuko yumenye iyo yatsiritse n'ubundi aruhuka amezi. Amenyo ya ruguru nta muntu aravuga ko yatsiritse agaherayo. Amenyo batsirika n'amenyo yo hepfo ariko amenyo ya ruguru aruhuka amezi. Ibyo rero biragireranwa n'ino filme yacu y'Agatsirikwa Ntigahere. Agatsirikwa Ntigahere byagereranijwe n'urukundo rwa kera, rwa rukundo rwo mu buto bwanyu, rwa rukundo rwari rwarafashe inzira mufise imihigo mwahize, mufise indahiro mwarahiye, ijya ndahiro ugasanga umwe ntiyigeze imuvamwo. Turabibona neza ko urukundo rwa mbere rwiza, rujya rukundo rugwanywa n'umuvyeyi, rujya rukundo rugwanywa n'uwo umuvyeyi yakunze ngo ujya n'impaka umukunde kandi we yarafite uwo akunda. Ako ni akantu gatsirikwa Ntigahere kuko urukundo umuvyeyi yaguhatiyemwo n'urukundo umukunzi wawe aguhatiyemwo kandi wari ufise uwo ukunda, urwo rukundo ngo ntiruba arigo. Ako rero n'agatsirikwa Ntigahere kuko iyo uhaswe ngo kunda uriya kandi wari ufise uwo ukunda, n'agatsirikwa Ntigahere kuko rwa rukundo ntigwigera rukuvamwo, wama wiyumvira wa wundi wa mbere. Sinzi ko iki kintu tugitahura co kimwe wewe n'uwundi, ndazi ko aka kantu uca ukumva neza. Agatsirikwa Ntigahere rero biri muri ino filime. Iyi ni inkuru uko yatanguye n'ingene yagenze twabibonye kandi koko turiko turaraba n'ingene bikurikirana. Iyi nkuru y'Agatsirikwa Ntigahere ni urukundo rw'uyu mukobwa Chance co kimwe na
na Chris ingene batanguranye bo bakundana babana bakundana ari abana kandi bakundana baragira indahiro yaho bashaka kugira nico bashaka kugira ko ariko umuvyeyi aza kumugwanya kubera atamukunda nuko atamwiyumvamwo aramugwanya gwa rukundo ararusambura ariko bo yihigira uwo banganya ubutunzi uwo banganya ivyo bahurirako n'ivyo bari bahurije ko ahitamo kubatandukanya wa wundi wiwe aramwomora avuga ati je urya nabo nkeneye mukundane n'uyu uyu mukobwa ico gihe yari yamaze gutegwa inda n'uyu muhungu Chris ico gihe yamaze gutegwa inda wa yanda bagerageza kuyikurayo kubera ko bari babihurije ko n'uwo bamurondereye ngo abwirizo gukunda inda kuyikurayo yanzigo y'agatsirikwa Ntigahere igumayo kuko we yari yumva ko afitiye inda uwo kunda kandi abwirizwa kuyimuvyarira kandi bazobana ariko ategekwa kuyikurayo kugira ngo bikunde babane n'umwe wa kabiri iyi nkuru igacibandanya ivuga ngo wa mukobwa wagumana inzigo imubwira ngo jewe ibi bintu ntabyo nkeneye sinumva ko ibi bintu novyemera ko mu nkurira y'inda y'uwo nakunda ngo muri ko munjana kuwo ntashaka agumana inzigo ivuga ngo papa mbwirizwa kumwihora uwo mugabo mbwirizwa kumwihora nuko bimuviramo kwica se bimuviriyemo kwica se kugira ngo koko abihore yerekana akababaro yari afise nubwo iyi ngendo atari nziza ariko navyo nibaza ko ku bavyeyi ibi birabwirizwa kubahanura bikababwira ngo wewe nimba uzi ko umukobwa wawe yafise aho akunze kandi agakunda mukuri uyo mukobwa mureke waba utunze waba ukenye umureke amahitamwo yiwe najya nyene kuko amahitamo uza kumuzanira ntabwo uzi ko ari amahitamwo meza kandi turabibona n'ubu nyene ingene biriko biragenda nubwo atari wamwubakiye nabi ariko urinze ubona umugabo habi kibi akihutira gukubita uyu mugabo nawe ubwiwe si umugabo mwiza ibi rero birakubwira ngo wewe nimba ubonye umwana wawe amaze guhitamwo genda umurekere amahitamwo yiwe umenye ko amahitamwo yiwe aribwo bwishimo bwiwe bushika ibihe vyiwe vyo kubaho ariko we numuhitiramwo azobaho mu mubabaro agatsirikwa Ntigahere rero ni amenyo ya ruguru eka ni n'urukundo rwakira canke urukundo umuntu yihitiyemwo agatsirikwa Ntigahere ni urukundo umuntu yihitiyemwo tuvuye kuwo mugani w'agatsirikwa Ntigahere ariko agatsirikwa kandi Ntigahere ni urukundo rw'umuntu aba yarihitiyemwo ariko bakagenda kumutoza iyindi nzira iyo nzira atari yo yiyumvamwo ariko yihatiwemwo mu gihe uyihatiwemwo rero ni ca gihe uba umujanye mu nzira zibiri swat ashobora kubaho neza swat agashobora kubaho nabi ariko amahitamwo menshi nk'ayo akunda kuba mabi kuko na wa wundi bamuhaye akenshi yamamutuka vya bindi amubwira ngo uribuka ko waje utanshaka uribuka ko waje ku nguvu rero uhuvye ukagira amanyama nuku akaba ari imihigo mibi yo kumugirira nabi akaba ari imihigo mibi yo kumwereka ko azomugirira nabi kandi ico gihe wa mubano ntubukibaye mwiza rero bahungu bakobwa nkumi ndabahanura ngo nino filime nashaka kubahanura ibabwira ngo amahitamwo yawe ajya amahitamo umutima ukujanako atari ya mahitamo yo kuraba ivyo umuntu afisi atari ya mahitamo yo kuraba ngo nakaratunze canke aragize uku hari abatunze tuzi ngaha kwino si batamahoro babifitiye bari mu marira kandi batari kuba mu marira bo bari bazi ko bagiye mu munezero ugasanga ibintu urabifise ariko ntushobora kubijyana amahoro ukabijyana umubabaro ukabijyana amarira kandi bitari bikwiye rero agatsirikwa Ntigahere kariko karashaka guhanura ku ruhande rw'umuryango ku ruhande rw'inkumi ku ruhande rw'imisore ku ruhande rw'imiryango muri rusangi haba ku bavyeyi haba ku bana iyi filime niwayiraba neza uzosanga hari ikikubwira wowe nimba uri umwana wowe nimba uri umutama wowe nimba uri inkumi cyangwa umusore urasanga ifise ikikubwira ku ruhande rwawe urwo ari rwo rwose agatsirikwa Ntigahere iyi ni ingabire twahawe na BMT twarabibwiwe ko ari uruganda rwa mbere ruzi ivyo rukora ruzi gukora ibintu bihanura abantu ruzi gukora ibintu bijana mu nzira nziza abantu rutajana abantu muri za ngeso mbi
ibu bigereranye na filme yacu ndaha ya intango filme kuko nabo bari muri iyo nzira, bari mu nzira imwe. Mwibuke ko intango GN filme ari abana co kimwe na BMT bose na mu muryango umwe. Tuvuge ko ari abana ba BMT canke tuvuge ko BMT ari umuryango mukuru kuri GN, ariko iyo miryango ibiri iri kurunganwe rumwe, bose bakina ibintu bimeze neza. Niba ushaka kuraba filme rero ndundi zimeze neza, zifise impanuro zihanura, eka zifise ibyo zigisha, raba GN filme urabe BMT buja eka na Mireille yo yakinye ku giti ciwe, urabonamwo ko ifilme ziwe ziba ziri muri urugero kuko nawe yarezwe naba. Mireille rero ubwiwe aravyemerera akavuga ati JBMT ndayemera, nubwo yoba yarankudije nkabasa n'uwakuze umenga sinoguma nirukanga mu bankudije, ariko ndavyibuka nkabizirikana ko BMT niyo muvyeyi wanje, niwe yandeze. GN filme nayo iraziruhira, akibuka ko no kwa Fanira Vino bwiwe nawe aramushimira akavuga ati Fanira Vino nawe yaramfashe ukuboko gutuma ngeraho ngizi. Ariko no munsi Mireille impamvu twabonye sale zituzuye kuri lancement officiel, ivyo bintu abantu barakunze kubivuga ko biri mu bifise inkorerezi iranga ko Mireille yaja kuboneka hari kuba ikindi kintu, ariko kubera atari mu Burundi no mu makava canke amafoto yagaragara ko mu bazitaba iyo officiel lancement officiel Mireille ntiyabonekamo kuko ubwiwe asanzwe ari mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo bigaragaza umubabaro mu bantu benshi, kuko benshi baba bifuza bavuga ngo ndashaka kubona Mireille. Mireille nawe mu Rwanda muri iki gihe tugezemwo, uwo mwanya ari mu Rwanda, no kubwira ko abakinyi bo mu Rwanda bose nta numwe atamubona nk'icitegererezo, kandi twari tuzi ko basanzwe bakomeye. Reka twishire kuri babandi ba Isimbi ba Kiramani, dushire kuri ba Jojo Filme, dushire kuri bandi bose bariko bamubona nk'icitegererezo, aho bamubonye baramubaha bakavuga ati ego kweri uyu mukinyi turamwumva turamwubaha. Uravye ahantu bamubonye hose, aho bamusanga bagerageza kumwifotoza ko, bagerageza gukorana utu video nabo kugira ngo nabo baboneke nk'abantu bakomeye. Rero urumva umuntu amaze kubaka iyo visibility ku ruhande rwiwe, ugasanga mu Rwanda uwo ari we wese yumva yifuza kumubona, kandi nawe ubwiwe yakuza avuga ngo nshaka kubona banaka. Yari umuntu nkeko ubwacu natwe dukura tuvuga ati ndashaka kubona Kanyombya, ndashaka kubona nde, ndashaka kubona nde, ariko uno munsi wo akaba ari wifuza kuvuga ngo ndashaka kubona Mireille, uyu mukobwa nawe ashimirwa. Ariko tutibagira kumenya ko uyu mukobwa ava muri iyi BMT y'iyi filme Agatsirikwa Ntikaboneke, Agatsirikwa Ntigahere, kuko turabona ko ari filme yindi nayo irikishaka kurera Burundi rwaruka. Duhereye kuri uyu mukobwa Chance barondeye kugira ngo bamukoreshe muri filme Agatsirikwa Ntigahere. Iyi filme Agatsirikwa Ntigahere, uyu mukobwa nawe ndazi kwija kumugeza ahandi hantu imwugururira imbibe, bitume na Feruje yo muri Soro igera ku rundi rwego, bisa nkaho ikija kubangabanganwa na Agatsirikwa Ntigahere. Twabonye rero uyu muhungu Soro ariko aravuga yongera asa n'uvuga ngo niwe wa mbere atyoza BMT, avuga ati BMT irabostinga, ariko kumba kibagira ko BMT yatoye umukobwa yo kugira mugire publicity, kuko BMT ni urubuga rurabwa cane, eka n'abantu bakina filme zirabwa cane, bigatuma n'aba bantu bariko barabizi filme bazoca baja kurabiwe, ariko waca aricara yicaye mu kiganiro ariko aratyoza babandi. Rero niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo muri industry ndundi nta rukundo ruhaba, ariko rurakwiye kuhaba kuko burya bariko barafatana mu nda. Uravye BMT bobo ntazi ngo bigirira, baraba umuntu bakeneye kuduza ingena amezi ingabira afise, bakamushira kuri muri gwa rubuga rwabo akabasha kugera aho bashaka kwagera. Aka kana gatoya nako turiko turabona murabe ndazi ko ibi bizogira ico bibamariye n'ico bibabwiye. Ku mpanuro twakuye muri no filme twabonye ko buri muntu wese aba kwiye kurekera amahitamwo
umwana wiwe amahitamo yahisemwo, haba mu ngabire z'ivyo akunda, haba mu ngabire z'urukundo ho urumva ni kindi kintu, kuko urugo si ikintu utegurira umuntu, ahubwo ni ikintu umuntu we yitegurira, kuko we nimba umuhitiyemwo waje gukunda biramusaba kuvuga ngo uriya abwirizwa kumwiyumvamo, kandi ntamwiyumvamo kubera ubishatse, amwiyumvamo kubera we nyine ari we abishatse. Rero iyo yamwiyumvisemo niyo babanye nabi mu rugo aramenya ingene yitwara, aramenya ingene yihangana, kuko niwe yamwikundiye ntiyicuza. Ariko igihe yabihatiwemwo, igihe yabihanuwe ngo genda ukunda uriya, bimuha kuzimira, nuko afashwe nabi umutima ucika, agahitamwo kumva ko atamahoro afise mu urwo rugo, bikamutera kubana nabi cyane kurusha uko bari kubana mu gihe yari we yamwikundiye. Ibyo bintu bikazana umubano mubi, bya bindi bizana urwanko, bya bindi bizana ubwicanyi, bya bindi bizana umubano mubi nyene kandi ukabije. Ibyo bigatera umutima mubi abana bavuka na wa wundi bitava. Ico ni muri ca gihe batagize ya divorce zisigaye zivumye. Umujene w'ubu wese umenga divorce nico kintu ca mbere ciza bihutira, ariko ibi bintu byo nta kamaro bifise. Muhungu, umukobwa, musore wumva ushaka kubaka urugo utateguriye, ndaguhanura ngo ibyo bintu banze ubireke, kuko urugo ni ikindi kintu. Ikindi mwibuke z'igendahiro murarahira ngo tuzotanwa n'urupfu. Mbega kiyagiye mugira divorce ni urupfu ruba rubatanije. Urumva ko wamaze guhemuka ku ndahiro. Indahiro naco ni ikindi kintu. Baravuga ngo indahiro ntigwaza mu nda, ariko irakurikirana. kugira ngo ntamugerageza. Irebye turakunda kuvuga ngo nzobana n'uwundi neza we nituvana, ariko umuvumo w'indahiro ya mbere warahiye, uwo muvumo uragukurikira kandi imbere y'Imana uzobibazwa. Rero ibyo dukora byose tujye tubishira no mu Mana, kuko Imana ariga ntiyabihivye. Na Yesu Kristo yaravuze mu mategeko y'Imana, aravuga ati jewe sinaje kuyacinyiza, sinaje kuyakura, ariko naje kuyakomeza, naje kuyaha inguvu, naje kuyaha inkomezi ngo agire inkomezi, ahubwo sinaje kuyakura. Nubwo hari inyigisho zimwe mu masengero zivuga ngo Yesu ibyaha byacu yaravyitangiye, ngo amabwirizwa ntaca kimaze, yaravyitangiye byose yarabikuye. Ariko mwibuke ko yavuze iryo jambo, aravuga ngo sinaje kubikura, ariko naje kubiha inkomezi, naje kubikomeza. Kuko nimba urugo rwobaho rutagira amategeko, urwo rugo ntigoba ari urugo. Co kimwe nuko Imana yobaho ivuga ngo amategeko yarayakuye, sico, ariko yakuye umuvumo w'ibya kera, muga ntiyakuye umuvumo w'ibizoza. Yakuye umuvumo w'ibyaha byari kuduhama ugeze aho tuguma twicwa n'umwuzure, tukicwa n'ibintu bibi, tukicwa n'ibina biriya, ariko yo ntiyakuye ikivuga ngo umuvumo w'icaha wikwegeye ngo yagikuye. Oya, yakuye umuvumo w'ibyaha byari kudukurikirana mu byaha by'abakera bakoze, ariko umuvumo w'icaha wikwegeye urakugumako mu gihe ubona ko Imana atacikumariye kandi yo izi ko hari ikimaze. Uwo muvumo ukwamako. Rero iyo mivumo dukwiye kuyikwegera, tumenye ko iyo wikwegeye mu kubaka, menya ko kubaka ari ukubaka nyene, ukubaka rukaguma. Umugore nimba akubaniye nabi, ukamenya ingene witwara. Umugabo nimba akubaniye nabi, ukamenya ingene witwara, ku buryo mumenya ko mwarahiye ngo tuzotanwa n'urupfu. Igihe hatari urupfu rubatanije, rero ni icaha ukoze hamwe n'uwo muntu muvanye. Rero ntibiri mu bintu dukwiye kunegija. Agatsirikwa Ntigahere ni rwa rukundo rwakira, ni rwa rukundo kandi ubiharanire kuvuga ngo nkeneye rwa rukundo rufise ico rwari rwararahiriye. Ibyo rero birakubwira cyangwa biratubwira ngo wewe nimba koko wumva ko ibyo urimo bitagira akamaro, genda ubanze ubihagarike. Wumva ko kubaka hataragira, abanza ubihagarike, uzobikore hageze. Ikindi naco, banza uvavano n'izo ngeso mbi, kuko izo ngeso mbi nizo zigutera kubona ko uwo mwubakanye umenga si mwiza, kubera ingeso mbi waba waragiyemo kuva kera. Ariko nugenda utekanye, ukumva ko Imana ifise ikibanza mu buzima bwawe, ukumva ko wowe ubwawe nawe ufise ikibanza mu buzima bwawe, ugatahura ko Imana ifise ico ikubwira n'ico ishaka kuba, ivyo bintu bizoguha kumva ko woreka icaha, ico caha kikakubuza gukora ivyo vyaha, kandi vya vyaha umaze kubireka bizogutera no kubona ko uwo mwubakanye afise akamaro canke afise
icamaze ivyo bikagutera kumva ko utorogota canke utokwitwara nabi ku wawe wa rugo rwawe uzobashe kugubaka ruba urugo rugumye uhora bagire neza. Mwakoze kubana natwe mu mpanuro canke commentaire dukura muri no filme. Rero tugende dukurikirane turindire igice ca kane mu bigiye kuyicamwo byose tuzobirabire hamwe kuko nzi ko ari ibintu bizobagirira akamaro kandi bizobahanura. Ntuvane natwe na BMT, ntuvane natwe na GN filme. Iyi filme uyigiri yawe ndayigiri yanje, eka tuyigiri yacu. Ndazi ko izogira ikimazi ikumariye nubikora canke nuyiraba ufise kumva ngo uriko uraraba filme. Partie 4 uyitegurire ndayitegurire tuyitegurire koko uno munsi tugeze ku bihumbi 100 by'abayiravye mu minsi 4 canke 3. Rero nawe tubane ugume hamwe tugume hamwe hama uhoraho abashe kutugirira neza. Ciao ciao, turindirire hamwe gukurikirana filme muri rusangi. Usanga umutima mubi ari wo wamuvenze nuko ndiho abahezegire abagirire neza. Mwakoze kubana natwe mudufondere subscribe canke sabone hama tuzosubire kuyindi kurikira. Ciao ciao.